arafise icigwa yoha umukuru w'igihugu. ahanihe Kinavuze ati cenga ndabe ubu muntu uwariwe ncasanga nta kintu na kimwe wovuga ngo yarakoreye Burundi yokwirata kuva avuka, kuko nawe yari yakoze muri banki Entebe banki bamwirukanye kuko atacamaze baramwirukana bamukurayo acahungira muri mwe bita societe civile kugira ngo yerekane ko ari igihangange acakorana n'abakoroni arakorana n'abakoroni mu batuvuruza mu 2015 murazi ko yari akorana n'abakoroni. Hanyuma rero none ntabeshejeho niki kwaba mu nzu nziza kandi afise nk'abanyezamu 10 ngo bamucunga. Umuntu amaze iminsi yamamura mu Burundi akomeye cyane umuntu yitwa Rufyiri amaze iminsi yamamura ko Burundi bupfuye. Navuze byinshi sinzi ko nobiheza reka ndabaduvamo kuko tutabeshanye turi muri crise none ndabisubiyemo crise tubona kwigoye yuko arakumbuye no kuvuga iyo yavuye. Naragiye ndamwihweza ndaraba amagorwa twagowe nta Rufyiri twagoranwe. Wewe yari amerewe neza arya akaryama natwe duturatura mu bisaka imvura itunyagira butwirira ko budukerako. None uhagezaho natwe twonezeranywe nawe amero yamufashe ashaka kwisubirira hamwe yarari natwe turiko turaturatura je niko nabibonye. Inzara muri iki gihugu ngo vyerekana ko neba atacamaze none niba barabivuga mwumva ntibabivuga mwumva ngo ubukene ni neba buduteye murazokumviza abantu ba Pacifique mugabo no kubera bajya abanyamahanga batwaye basigara abana b'abanyamahanga bajya none ko aribo bazi kibiriza ari kibaraza nabo abanyamahanga akabafise inzigo y'iki gihugu cy'Imana yaduhaye ugomba none bagira iki bateza guca umukate none borya iki bijya barabijejwe kubivuga. Ngitwa Paulo avuga yuko afise imyaka irenga 80 avuga yuko kino gihe atorohewe kubera inzara mu bibazo bikomeye cyane. Ati narituye ubushikiranganje bwo gushigikirana kugira ngo bamfashe ariko nta cavuyemwo. Birumvikana yuko avugana agahinda kenshi. Rero reka mumwiyumviririze. Nyakubahwa ndakwinginze nimfashe je inzara iranyishe inzara iranyishe muri iki gihugu c'Uburundi ndahaguye nsabira umufasha je ndapfuye inzara iranyishe kukimpembura ntabarize je ndagiye ndabona ko byaza maze iminsi 3 takintu nshira ku muntu none ndapfuye. Ini kafisa zingine ndani Nikimurira umuntu w'umugabo asaza yarangije kuba ku rugo rwiwe arafise amajambo abwira abarundi muri Bibiliya handitse ngo udashoboye gutunga umuryango wiwe yotunga abandi gute. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Igihugu c'u Burundi kino gihe cugarijwe n'ibibazo umuyoro. Bamwe baravyemeza abandi ntibavyemeze kandi harimo n'umukuru w'igihugu. Uburundi turi mu bibazo nubwo abenshi badashaka ko tubivuga reka tubivuge turi mu bibazo mbere rimwe na rimwe turagowe turiganyira. Imana murumva ko avuze ati abarundi turi mu bibazo kandi twovuga yuko tugowe. Umukuru w'igihugu wewe ivyo ari mu batavyumva wewe avuga yuko Uburundi bugeze ahantu heza mwiterambere. Ariko kandi ivyo bikaba biteye kubiri
n'ivyo wenyene asubira kwivugira. Igihugu vagabo ivyo birabaho, ivyo birabaho. Murabonye igituma Burundi bukaye. Nagize ngo ndaje ngo je kubiba ubutare nubwo iwanyu mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese ufite amajipe V8 muri miliyardere ngaho. Mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese ufite amajipe V8. Ako karagaciyemwo murantunga. Umukuru w'igihugu rero aherutse kuvuga amajambo bamwe bariko barayavuga ko vyinshi. Mbere bamwe babona yuko umukuru w'igihugu asigaye yinjira mu buzima prive bw'abantu. Bati biragoye gutahura ukuntu umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ibintu nk'ivyo twumvise. Ayo majambo rero niyo tugomba tugarukeko rimwe kurindi, kuko umukuru w'igihugu ubu ntakivugira muri rusangi. Biragaragara yuko amaze gutunga urutoke abantu bashika kuri 3. Ubwa mbere yavuze kuri Rufyiri, umukuru w'ishirahamwe Orikome rijejwe kurwanya ibiturire. Ubwa kabiri avuga kuri Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode riharanira agateka kazina muntu. Ubwa gatatu avuze kuri Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Pariseme riharanira guhindura ivyiyumviro. Kuko nabivuze rero igihugu c'u Burundi cugarijwe n'ingorane nyinshi ntokwirirwa ndasubiramwo. Abenshi murazibona, zaba ingorane z'ibitoro, zaba ingorane z'ubuzi, zaba ingorane z'amazi, zaba ingorane z'amatara, zaba ingorane za interinete, zaba ingorane z'amadovize, zaba ingorane z'impunzi, zaba ingorane z'amahera y'amarundi aguma ata agaciro, ingorane zo kwiyunguruza, ingorane z'indero, ingorane z'amagara n'ibindi vyinshi ntokwirirwa ndadondagura. Abamaze gushira habona rero bari mu bantu bama bagize ico bavuga kubiriko biraba mu Burundi. Ariko none ivyo bavuga bwoba ari ububeshi? Nuko Gabriel Rufyiri mu minsi iheze yaravuze ati Uburundi bwugarijwe n'ibibazo bikomeye. Ati Uburundi buri muri crise économique. Ati harakwiye icokorwa cihuta. Umukuru w'igihugu mw'iyo minsi yamusamiye hejuru aravuga yuko Rufyiri afise inzigo, kwivyo ariko bivugishwa n'ishari kubera abona abaSNDFDD nabo bariko barakora ku munwa kandi bari bamerewe nabi, imvura yabakwitira mw'ishamba. Ati iryo ni shari. Ariko ntiyigeze yerekana yuko ivyo Rufyiri yavuze atari vyo. Iyo umuntu amaze iminsi yiyamamura mu Burundi akomeye cyane, umuntu yitwa Rufyiri amaze iminsi yiyamamura ko Burundi bupfuye. Tutabeshanye turi muri crise none ndabisubiyemwo, crise tubona kwigoye yuko arakumbuye no kuvuga iyo yavuye. Nagiye ndamwihweza ndaraba amagorwa twagowe nta Rufyiri twagoranwe. Wewe yari amerewe neza arya akaryama, natwe duturatura mu bisaka, imvura itunyagira butwirira ko budukerako. None uhagezaho natwe twonezeranywe nawe, amero yamufashe ashaka kwisubirira hamwe yarari, natwe turiko turaturatura. Je niko nabibonye. None akenyiki umuntu ntarabona ariko atwereka umurima yarimwe, ntarigira mbona yerekana n'urukwavu yoroye, akaba atagwaye kwashi, nkaba ntabona hakora, ntagira shebuce. Uratuvuga ukuri Rufyiri mbwira akora kwande? Tuje kura muri inesesi umurihira nta na hamwe akora.
nta rukwavu yorora mugagendera mu ikamyonete nziza cyane ntagwaye kwashi asa neza mu nzu nziza mugaca na kimwe akora yicaye aho ntagira shebuja none gaguze ubabonye twari twaraturatuye turiko turatwenga yonezerwa ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abenegihugu kuronka amaraso y'abenegihugu mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagigwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo ntimwahimvye ntuze imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwiba z'amadolari ntimwahimvya muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na setani ntibahaga abantu baragiye tujya twigirire baraje kajeke kugira twimbura umuceri mwinshi mu kiyaya baca baragenda barayiba ayo mahera bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze bose bariko bidoga ngo umuceri urazimvye none mugomba none mukure hehe nimubwire bajya batwaye amahera uti garukana amahera ngaha twubake baraje anye n'ikibazo kiduga ry'ibiciro na kino gihugu ni ibintu bimaze igihe mugabo twebwe biriko biradutera ubwoba cyane ingene bibandanya bigenda ndamwihweza ndaraba amagorwa twagowe nta rusiri twagoranwe wewe yari amerewe neza arya akaryama none gaguze ubabonye twari twaraturatuye turiko turatwenga yonezerwa uwashinzwe amabanga akabanza kwisahiriza uwabaye musitanteri akabanza kwisahiriza uwabaye buramatare akabanza kwisahiriza uwabaye umushikiranganji akabanza kwisahiriza akaronka imodoka nziza akabanza kwisahiriza akaronka inyubakwa nziza akabanza kwisahiriza abenegihugu beraguza akabanza kwisahiriza takora ry'imfizi agashiha akabanza kwisahiriza nta no kumaramara mwumva ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abenegihugu kuronka amaraso okay ubu nibwo buryo yakoresheje mu guhoza Rufyiri ariko ntiyigeze avuga yuko ivyo Rufyiri yavuze atari vyo ntiyigeze yerekana n'ukuntu umuti waboneka gushika n'ubu uwa kabiri yavuze ko ni Pacifique Ninahazwe ko nawe akunda kuvuga yuko abantu bakenye abantu bishwe n'inzara abantu banyurujwe ati uwo ntimusubire kumwumviriza uwo n'umukozi w'abakoroni igihe twari mw'ishamba wewe yari yibereyeho neza ariko nta n'umunsi warimwe arigera ahinyuza ivyuwu ajejwe agateka kazina muntu avuga ntarigera yerekana iyo abo bantu banyuruzwa baherereye imiryango yabo yararize irihanagura abantu bazawumva urumva ngo urabona ngo inzara iri muri iki gihugu ngo vyerekana ko neva atacamaze none nibwo babivuga mwumva ntibabivuga mwumva ngo ubukene ni neva buduteye murazokumviriza abantu ba Pacifique mugabo no kubera bajya abanyamahanga batwaye basigara abana b'abanyamahanga bajya none ko aribo bazi kibiriza ariko ibaraza nabo banyamahanga akaba bafise inzigo y'iki gihugu ciza Imana yaduhaye ugomba none bagira iki bateza guca umukate none borya iki bijya barabijejwe kubivuga uwo n'uwa kabiri ati akorera abakoroni reka twumvirize uwa gatatu nawe uwo nawe si uwundi ni Faustin Ndikumana agize iminsi yerekana ukuntu abategetsi bigarurira ubutunzi bwofashije abanyagihugu bakigurira amavewiti bakigurira inzu zizimvye mu gihugu no mu mahanga ati ivyo vyose bakabikora bakiraramangira kandi inyubakwa za leta zarasivye amabarabara yaracitse ibiraro vyarasambutse abo bantu ntibigere bakomakomwa ivyo bikaba vyatumye umukuru w'igihugu amugira nka babandi babiri ariko wewe yaciye ashirako n'akarenzo
arinjira mu buzima bwiwe bw'ibanga canke ubuzima prive. Ivyo navyo nta muntu n'umwe yemerewe kubikorera uwundi, nta muntu n'umwe yemerewe kwinjira mu buzima prive bw'uwundi. Nimwiyumvire rero ivyo biciye bikorwa n'umukuru w'igihugu. Reka rero ayo majambo tugende turayarabira hamwe. Mwasi rero cyakora no kuducanisha mwe. Kinavuze kijenga nawe ubu muntu uwariwe. Nsanga nta kintu na kimwe uvuga ngo yarakoreye Burundi yo kwirata kuva avuka. Voilà, turatanguye. Faustin Ndikumana nta kintu na kimwe yo kwirata yuko yakoreye Burundi. Intererano canke ivyo Faustin avuga, oya, ivyo umukuru w'igihugu abona yuko abigira mu kwanka igihugu. Ariko arabivuga haba hariho abariko arakura amata mu kanwa. Nukuvuga ngo amurutishije babandi bafise ama V8 baba milliardaire. Kuko nawe yari yakoze muri banki Entebe banki. Bamwirukanye kuko atacamaze baramwirukana mukura. Acahungira muri mwe bita societe civile kugira ngo yerekane ko ari gihangange. Acakorana n'abakoroni. Mu majambo make Faustin Ndikumana kubw'umukuru w'igihugu nimbura kimazi. Ivyo ari byo byose aba ariko yerekana yuko ari gihangange. Igihugu ubona ko uburongozi bwamunzwe n'ibiturire, uzobona amavira y'abategetsi n'abata aduga cyane n'amamodoka meza gose rize y'aba V8. Mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese ufite amajipe V8? Mbwa ugiye ku ma infrastructure y'igihugu. Recette minière mu mwaka uheze hari yatekanijwe plus de 26 milliards kuyo rubrique zivuye mu butare amamiliyoni 20 arenga 26. Mugabo yagenda babwira ko atani faranga rimwe uruhera rumwe nibwize mwinjira mu gashare baragize amayizine personnel bafise ibintu byabo abo bantu bari muri zo fraude usanga baratunze gusumvya leta. Nisho gitona gwe usanga ibarabara ryarabomotse mbwo usanga ama etage n'ama etage. Usanga amashuri atagira intebe mbwo usanga iruhande ama etage n'ama etage. Abo nibo bazi base mu gihugu nabo bijana hanze rero. Tucugenda urabivya amatara, amazi ya dictiondo, amabarabara, ibiraro, inzu za leta zipfe buzibonura za universite zande. Izo za bakiba za grambiro zande kubaka amabiro ashaje ukabura. Mugabo ukabona amamodoka kazakaze. Ive witi mu gihugu nkiki ukabona bicana cyana kubigira gute. Voilà, ibi rero kumburangira ngo nivyo umukuru w'igihugu yafatiye ko kugira ngo avuge yuko aba ariko yerekana ubuhanganga afise. Mbega basha vyo bari ibi. Ibizo bi ama etage y'abantu ngo 8 ama parcelle bi na nemwe vya bâtiment nemwe vya ma politique de logement social ukayibura. Usanga ni hari parcelle senkare turazari bakibiki ngahera siko bimeze. Hari politique aziyama bloque muri sisagwira kubera politique publique y'abantu baronko bamazu 2 chambres salo studio akagwira mu gihugu agira gute. Mugo umuntu usanga araba ama are ngo nta mazu tukironka dugipanga. Donc ibintu sociale les bâtiments publics ivy'amabarabara internet ibyo ushitse mu gice gihuzo usanga ari gutya. Mugabo amazu ama etage aba V8 ribikuzo usanga ari bikoragira uca wiha ide. Voilà, ubu hari umuntu ushobora gusanga afise nk'ama parcelle nka 50. Voilà, n'ama V8 autant. Voilà, ubu ngira ngo nubundi buryo bwa kabiri umukuru w'igihugu yavuze yuko yiyerekanamwo nk'igihangange. Ikibuga cy'ibibuga gide usanga turabanyuma les infrastructures zikwera iki gihugu camunze. Wowe uri umurongozi ntushaka kuvuga ngo bantwarira nabi bagira ni wewe ngende ni wewe. Umukuru w'igihugu wese ari ku butegetsi wari we wese. Ntuzovuga ngo wafise ngo abantu bagufasha nabi. Oya ni wewe uzobibazwa. Ivyabaye nayo bavuga kuri naka. Wanyumvise ivyateye imbere baba ngo kuri bagaza mugabo niwe yakoreje abo yakoreje yarabakoresheje. Voilà, ubu ngira ngo nubundi buhangange yerekanye arakora n'abakoroni mu batuvuruza mu 2015 murazi ko yari ngiyindi dossier rero yinjijemwo
yo mu 2015. Voilà, ariko yumvisha abanyagihugu ko kumbure vya bihera babandi bayora vya bimiliyaridi bayora baja kubaka amazu bagura amavewiti bijya vyo vyari bitoya. Voilà, ko Faustin yamenje kubona yaravuze ku vyabaye mu 2015 aragarukanye rya jambo ry'abakoroni. Voilà, vyumvikana yuko ingorane ziriko ziraba mu Burundi arabakoroni. Voilà, akorana n'abakoroni. Uwo binaniye gutorera inyishu ibibazo bihanze abantu yitwaza abakoroni. No, abakoroni nibo bariko barabigira vyose. Abakoroni nibo batumye amadovize abura. Abakoroni nibo batuma tugendera mu mabarabara mabi. Abakoroni nibo batumye ibiki n'ibiki. Hanyuma rero none ntabeshejeho niki kwaba mu nzu nziza kandi afise nk'abanyezamu 10 ngo bamucunga. Voilà, ubaraje muri bimwe yabwira Rufyiri ngo nariyumviye ikintu kimubeshejeho ndakibura, wagira muri kamyonete nziza atagira akazi kandi ngo afise n'abanyezamu 10 ngo bamucungera. Aho uca wumva yuko umukuru w'igihugu atanguye guhengama, yavuye mu bikenewe agiye mu bidakenewe. Ni igihanganye kandi abahemba amahera akuyehe uzabumva ngo nta gitoro kihari agendera mu modoka agikurahe ko ntaramubona ariko agenda n'amaguru ngo nabuze igitoro agikura amajahe ngo nta gitoro neva yazanye hacamaze. Voilà, umukuru w'igihugu ntariko aratora inyishu ahubwo azanye imishwano. Ahoga ari imbere y'abanyagihugu. None ko atagenda n'amaguru igitoro agikura ijya modoka yiwe amahera yayiguze yakuye ko nasanze ikintu afise we wazingukira mbere no kugira akabare afise akabare nta n'umuriyoni wo kwinjira mu kabare kiwe kari hagira Ngozi nawe akabonye. Ubu rero avuye mu mishwano, ubu ariko aragayana, ariko aramugaya, ariko aragaya business yiwe. Nta n'umuriyoni wovamwo. Ubwa mbere yatanguye kwinjira mu buzima bw'uwundi muntu arashwana, ubu ageze aho ashiramwo akagaye. Mbega imvugo nk'iyi iyo bibereye umukuru w'igihugu? None igitoro gikura he? Kubera ni bibiri n'umusuma cyakoresha amahera y'abakoroni. Ubu rero uruhigi rurahindutse. Voilà, ubu Faustin ashobora kuba ari umusuma. Atari umusuma naho n'umukozi w'abakoroni. Ubu ibintu byahindutse. Faustin niwe yiba amamiliyaridi. Ubu niwe afise amavewiti. Murumva yuko yahindukije ibintu. Ni bibiri kuko umuntu atacakora yo kwerekana ko yakorewe amahera aba ari umusuma. None ko atagwaye kwaje ko namwe yambaye ikirato gisize ko yambaye costume ayikura amajahe. Ibanze umuntu yavuze ngo yishima ngo ararima ngo arimisha amahera y'igihugu ngo ibijye igihugu nivyakoresha. Iri jambo akoresheje ngo Faustin yavuze ngo yishima ngo ararima, nibaza yuko atabivuze uko. Ni hamwe nyene ugomba kukurya atabura imboga agukoza. Kumbure uwagira iyo disikuru yoyidusangiza. Umve ntuze ngo BPA kirazira kuja kuraba imirima y'abene gihugu. Ntaze mwumvise rega bivugiye ku maradiyo kubimenyesha amakuru. Ngo BPA ngo yirirwa kuja kuraba iyo mirima ngo kuguma mu biro mu modoka gubasaga ngo igihugu ngo bamuhaye ngo yayimaze ngo yaheze ngo nta mwaka imaze ngo kubera yagiye kuraba imirima. None BPA jejwe iki kwicara mu biro waracari muri yavuga y'igikoroni kuko niwe bamukoresha. Ivyo yamavuga vyose n'abakoroni baba babimutumye kubw'umukuru w'igihugu, donc n'umukozi wabo. Chamambwira umuntu nasanze yarananiwe no kubaka urugo rwiwe yoshobora kutubwira ikintu cy'iterambere mu Burundi. Aha rero reka tuvuge duti umukuru w'igihugu yararenza karimbi cane mu kwinjira mu buzima privé bw'undi muntu.
murumva nta nyishu aratanga, aracariko aravuga umuntu n'akaruwo byaramunaniye no kubaka. Umuntu adashobora nuvuga agiye muri mu kabare akarya brochette n'ibitoki n'ibiyeri aca yitahira kuko nta mwana avuga ngo ntiwasuma, nta mugore mubaza gutana rasyo, byaramunaniye no kuzana umugore. Ubu naho ariko aramumaramaza imbere y'abene gihugu. Iyi myifato umukuru w'igihugu yagize ni imyifato novuga yuko atari myiza. Nta muntu n'umwe yemerewe kumaramaza uwundi. Iyo umuntu yerekanye ibintu kanaka udashoboye cyangwa ushobora kuba warakoze cyane ushobora kuba warashigikiye ababikoze, hanyuma ukabura inyishu utanga cyane insiguro biha, aho gusigura igituma ibyo yavuze atari byo, ugaca ahubwo utangura kumumaramaza, ahubwo abantu baca babona yuko vya bindi yavuga ari ukuri. Iyi myifato y'umukuru w'igihugu rero irerekana yuko ivyo Faustin yavuze ari ukuri. Mugakiri baravuga yamuhe none mbwira nkuwa ndikiyo hanura abarundi ya adashobora no kubengerera sitagwa mu muryango, atamwana mwishuza buzaba amahera y'ishuri, nta mugore mubwira ngo ntibazanye rasyo, nta umuntu yananiwe kubaka urugo rwiwe yo kubaka Burundi. Ubu rero umukuru w'igihugu aremeje yuko umusore atoshobora kubaka Burundi, umuntu adafise umugore canke wagira abana atoshobora kubaka Burundi. Uwo mu majambo make nta jambo afise. Voilà, muharura amajambo yagiye aravuga. Umukuru w'igihugu wenyene muri leta yiwe harimwo abashikiranganji babiri, uwitwa Gabi Bugaga n'uwitwa Hassan Kibeya, nta bagore bafise. None yabashize muri leta yiwe ata kintu bamaze, ata kintu bomarira igihugu, ata jambo bafise. Uravye nk'aya majambo umukuru w'igihugu aje kuvuga, ukaraba n'aba bantu bari muri leta yiwe batagira abagore, uca wiyumvira uti vy'ukuri kamuciyemwo, yibagiye yuko muri leta yiwe harimwo abantu batagira abagore. Vyumvikana ko naho ubu udafise umugore canke ugira abana ushobora kuvuga ijambo rikumvigwa, canke ushobora kuvuga ukuri kandi uko kuri kugafasha igihugu. Iyo aba igihugu gitezwe imbere n'abafise abagore n'abana, igihugu c'u Burundi kiba ari paradizo yo mw'isi, kiba kimeze nka Qatar, kiba kimeze nka Dubai. Biragaragara rero yuko umukuru w'igihugu yavuze ibi vyose atabanje kwiyumvira yuko muri leta yiwe wenyene hariyo abantu batagira abagore. Kanatsinda hari abantu benshi cane bakoze ibikomeye ku isi, abantu bageze naho baba abakuru b'ibihugu, babaye abashikiranganji ba mbere, abantu barondeye independence batararongora kandi vyarakunze, hanyuma mu nyuma baraheza bararongora. Aha munyumve neza, kubaka urugo, kugira umuryango, kugira abana ni vyiza, ariko nta hantu na hamwe handitse yuko kurongora ari itegeko. Ngabo babahanuzi rero urumva umukuru w'igihugu ntacamaze, mugaje ndamwerekane je maze umwaka ntari ivyo nsumye. Voilà, amaze umwaka atariye ivyo asumye. Muka umukuru w'igihugu uko dusanzwe tubizi, umukuru w'igihugu igihugu nico kimugaburira, n'amafaranga amugaburira canke amafaranga amufasha, amafaranga ya enhandance yaradugijwe. Voilà, inama nshinga amateka yarayadugije. None mu gihe vyaba bimeze uko yosuma gute? Murumva yuko ibi yabivuze bidakenewe, yabivuze nk'uko umengo ntituzi ko igihugu arico gitegerezwa kumwitaho n'umuryango wiwe. Igihugu nico kimwambika, igihugu nico kimufungurira, nimba ari vacances igihugu nico kimuha, nimba ari ukwiyunguruza, nimba ari ukuzimana abashitsi. Ubuzima bw'umukuru w'igihugu
n'abanyagihugu bashira ingufu hamwe biciye mu makori n'amatagisi, hanyuma umukuru w'igihugu akabona kubaho neza. Rero umukuru w'igihugu yosuma bigenze gute? Asumisha amahera abanyagihugu bamuhaye. Rero mu gihe agiye mu rudandazwa, mu gihe agiye kurima, igihugu caramuhaye uko ashobora kubaho akabaho neza, murumva yuko abaciye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro rivuga yuko umukuru w'igihugu adashobora gufatanya amabanga yo kurongora igihugu n'ibindi bikorwa prive. Aha rero umukuru w'igihugu itegeko canke ibwirizwa shingiro ararirenga icese. Iri bwirizwa shingiro nyene niryo ribuza n'abandi bategetsi gukora urudandazwa canke gukora ivyo bintu vyose biza bibakura ku kazi. Nico gituma usanga bariko baragira ibintu vyinshi mugabo ugasanga akazi ka leta karapfuye. Kubera iki? Bikorera ivyabo. Ibi rero ibwirizwa shingiro rirabihakana. Umukuru w'igihugu rero ari watanguye guhonyanga amategeko y'igihugu ariho, abandi ntiboreka kuyahonyanga. Agaca babarishavu yashetanire Diamond ibikoresha ngo burya butare ngo ntabeshe ngo nta kirimwo nta kizovamwo, naho bivuga afise ishavu ringana gute rero? Urabona ko ari umugwanyi nyene ababaye. Urumva baravuze ko mu Kirundo Murehe nta butare buriyo, none mubonye bushotse araca avuga yamuhe nta kirimwo. Kubera iki? Wewe usanga ari umutego yari yarateze ko abarundi tuzokuba turabakene. Nace nibuka Selibarate Nzeye Nehemiya agiye kubaka igihugu, agitanguye hariho uwitwa Selibarate na Tobiya barasanze barabererwa bati uwo muntu yubaka igihugu n'uwahe. Kubera iki? Ya madayimoni aribagira ko Nehemiya yakoreshwa n'Imana. Barasara baribakira babonye vyubatswe naho babijya banindege ngo yobikutera umugere ngo vyoca bihenuka. None nababonye amakonanera y'ubuta ariko aragenda babijya ngo ni zero. Kubera iki? Ni dayimoni mukoresha, ni Selibarate ni Tobiya. Ushoye ubutare ngira nabariya bazungu nibazokubwira pourcentage ya concentration. Bijya n'ibintu ahubwo bira haruna gishora ubutare kurya kuzukura amabuye gutyo ukatwara ushira umuntu ngo agende kuraba azokubwira ati nabusanze bumeze uko bungana. None kiski ushaka kuvuga ko bizobigira bihinduka iki? Uzobona ati hashotse ubu amadovize yinjiye angana gutya uyabonere muri BRB bakubwire ke reserve de change yaduze bitoruka ibone kuri kwanga. Ubu muri iyi ndwi ndiko ndapanga izindi kamyo 10 rero zoze zizojana ubuzimvye bagabo. Harimwo korota, harimwo kasiterite, harimwo za titane, harimwo nivyinshi wolframite nabijya bindi twashoye vyose. Amakamyo muri indwi nyari tangura mubona izindi kamyo ndazishoreye aho mwavugiye ko mubuza amadevize. Je turabe ko tuyabura. Voilà, nta gihugu na kimwe cateye imbere ari uko gishoye les matières premières canke ari uko gishoye ubutare bwimbwe uko nyene bugaca bushoka uko nyene. Gura budandaza mugabo budandaza amahera make cane kuko buba bugiye atavyigwa vyakozwe ngo uvuga uti jewe nshoye ibiro bingana uko. Voilà, ahasigaye abo bantu bushoye ko barakubwira bati muzi n'amakuru rero twarapimye dusanga bimwe ari bideshe canke ari bivu. Rero voilà, twasanze ari 10% canke ari 20%. Uvyakira uko kubera iki? Atabushobozi ufise kuko bipima. Agahenda barundi umuntu yananiwe no kuzana umugore urazi mwaka afise. Kwa mugabo ni yubaka urugo tubone na wabona umugore amubwira ngo uraza naso. Nkiri jambo umukuru w'igihugu yaciye akwirikiza ivyo yiko aravuga. Mwumva ryari rikenewe? Haraho bihuriye n'ivyo butare? Umugabo nawe mu rugo umuntu
imyaka afise azigera ingana ikiburirane kandi umuntu w'umugabo asaza yananiwe kubaka urugo rwiwe arafise amajambo abwira abarundi. Aha umukuru w'igihugu turetse yuko yagaye uwo yariko aravuga, ubwa mbere kugayana si vyiza, ubwa kabiri murumva yuko yavuze yuko ari kiburirane, mu yandi majambo ico n'igitutsi. Aho ngeza kwiyumvira nibaza yuko aya majambo atabereye umuntu nk'umukuru w'igihugu. Muri Bibiliya handitse ngo uwudashoboye gutunga umuryango wiwe yotunga abandi gute? Oya mbwira, umuntu atunze inda yiwe gusa yomenya ingene inda z'abarundi zikwiye gutungwa gute? Nagomba dusabikanyira ijambo riri mu Bikorinto ba mbere igice c'indwi ku murongo w'8. Haravuga ngo abatararongorana bona abapfakazi ndababwira yuko iciza kuri bo ari uko bogumya kumera nkanje, ariko namba badashobora kwirinda babirane, kuko kwabirana ari vyiza kuruta gushuha. Nanje ndemera yuko kurongora ari ibintu vyiza, ariko kandi utarongoye ntacaba igihemu, ntacaha abakoze. Arafise icigwa yoha umukuru w'igihugu. Merci de m'accorder la parole. Nagira nsabe abagira traduction bayigire ndayivuga mu Kirundi. None cyo kisigoro ururimi rw'iwacu. Nyakubahwa mukuru w'igihugu, namwe batumire bahira, ni n'iteka ryinshi ryo kuba hano kugira dusangire ikino kiganiro. Nshimira cyane ijambo mwashikirije, na cyane kujya mu bivuga bimengo ni ibintu biri concret, kuko muri ibi bintu by'amavision kugira umuntu atinda bishikira haragira igihe abantu bava muri ivyo bifaransa birebwe n'amakomandasiyo mengo alifu bakaja sur le concret. Nico gituma jewe rero muri mu kwishura ikibazo ndaba proposa nka concret shobora kutubera ko icigwa. Mfatiye ku gihugu Singapore, noza kubona ivyo efficacité nationale. Arafise icigwa yoha umukuru w'igihugu. Aha nihe aha nihe aha gato kiwapfuye bitaba biheze vyose tuzamuhabanika none yoreka kugira inzigo abonye turiko turonderera ingene abarundi bose barya bakaryama bakanezerwa n'igihugu cabo c'amavukiro. Mugabo ivyo ntibiratesha umutwe, niko murumva na Nehemiya yaguma yubaka Senibarati na Batobiya bavuga bazokoma bavuga, ariko ndababwira ntimuze muhendwe bene gihugu. Abandi bene Israeli bari ku rugendo ntako batagize kugira ngo shetani bateshaguze ntibashike mu gihugu c'isezerano. Arafise icigwa yoha umukuru w'igihugu. Jewe munsi mwiza kumuraba nti ngo ntembereze mu migambi yawe turabe nanje gutembereze mu yiwanje. Umukuru w'igihugu ati Faustin Ndikumana arafise icigwa yoha umukuru w'igihugu, ariko kandi naberetse aho yariko arakimuha na bagenzi we kandi akandika muri karne. Umuntu rero yoca yibaza ati none uwo munsi yariko yandika iki? Nagomba ndangirize kuri iri jambo. Mw'ishure ry'abarundi bose twigisha kwicisha bugufi, tukigisha gusaba ikigongwe. Norangiza mvuga nti umukuru w'igihugu yarakwiye gusaba ikigongwe Faustin Ndikumana, kuko yaramwambuye agashambara, yamugiriye ibintu bitabaho. Ariko kandi reka ndangirize kuri iri jambo kumbure ryofasha n'umurundi wese. Imigani igice ca 11 ku murongo wa 2 haravuga ngo ubwibone buje niho haza
guteterwa, ariko ubwenge bubana no kwicisha bugufi. Reka ndangize mvuga nti umukuru w'igihugu arakwiye kwibutsa icigwa cyo kwicisha bugufi. Ukwicisha bugufi ni naco kimenyetso gikomeye c'uburongozi bwiza. Ahubwo umunyabwenge aricisha bugufi agashobora no kwigira ku mwana mutoya. Umwana mutoya akamuha icigwa kandi akamuha icigwa gikomeye. Kubona rero umukuru w'igihugu yavuze yuko ata kintu na kimwe yokwigira kuri Faustin, murumva yuko bubabuza bwabaye ubwibone. Ubwibone nabwo si bwiza, n'Imana irabwanka kuko Imana ikunda abicisha bugufi. Ntiyigera ikunda abishira hejuru kuko abishira hejuru irabakorora. Amajambo yakoreshejwe n'amajambo aciye kubiri n'ibiranga umurongozi mwiza. Sinibaza ko abantu batatu bose baba ariko bavuga ibinyoma. Nimba bavuga ibinyoma, umukuru w'igihugu avuga ukuri. Nimba bavuga ukuri, umukuru w'igihugu hari ivyo anyegeza. Ivyo navyo umunsi umwe bizogaragara. Imana nibahezagire mwese, twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Twese twame twibuka ko kwicisha bugufi atari intege nke. Kwicisha bugufi ko atari ubujuju, ahubwo ari ubwenge.